mucerekeye diplomasi diplomasi babona yuko navuze ko yaje igihugu cyugaye kabisa cyugaye urabyumva cyari cyugaye mugabo urabona ko yagiye kandi hashitse hose ijose hageze nta nahamwe president yishimaje ko muri tribune zose ziba guhera ku ya Nations Unies yego burya amahoro ntagira amanda ega uvuze amahoro ntagira amanda oya ushobora kuvuga ngo amahoro nayahaze ngo nabarakeza aha ngo haze ibindi oje bikunda ibyo bintu mwebwe burya mu rusanzwe ibintu bigenze neza bavyitirirwa bagomba kuba benshi mugabe iyo bigenze nayo bwatoya ni naka oya nibi niwe ni president yishimiye kabisa president yishimiye ya president yishimiye iyo urumva niyo turimo uyu munsi imyaka ibaye 4 nibaza ko ari mu kwezi 5 ariko ubutegetsi jewe naramukurikiranye kuva kiri kari yamamaza programme yatanga narayumva kandi narayikurikirana cyane rimwe na rimwe naho yamamariza narajayo yaravuga ati jewe nkeneye yuko muntu nkaba umukomanda aje kugwana urugamba w'iterambere n'ubutungane rero icambere coco ugiye kuraba hahindutse ibintu byinshi kuvaje kuko ubwa mbere yatanguye amabanga yo kurongora igihugu murabizi neza igihugu cy'u Burundi ibihe carimwe cyafatiye ibihano n'amakungu wamenga igihugu cy'u Burundi kigwaye imibembe mugabo umunsi atangura kuhaja uzurabe n'abamuvuga nabo no munsi uwo munsi muri iyo minsi ya mbere baramushimagiza aho bati haje umuntu atagira ikintu na kimwe kibi yagirizwa atari atakunda igiturire atari ibi nibi barabivuga kandi ugiye kubiraba ubwa mbere duhere ku mutekano kuva ashitse muri iki gihugu urabona yuko igihugu umutekano urakwiye cyane kandi mu by'ukuri ugiye kuharura neza aho byatanguriye kuva atangura igihugu no kuvuga umutekano mu gihugu no munsi ku moko yose ku bantu bose nisaba mu mice yose y'igihugu nta hamwe no munsi wovuga ngo abantu baricura ati jewe ndarara ntibuco uno munsi kabisa umutekano bahari umutekano ni wose umuntu arashobora kuvuga ati ndashobora kuvyuka saa 8 y'ijoro nkatsi imodoka nkigira mu Kirundo yego azi ko naho imodoka imugwarana akavuza klaxon abo ku misozi yo hakurya yibarabara baraza barayeba murabe nimba bamuhindara nimba bamufasha kwirarira bahirarire no kuvuga ico yatangiye kuvuga ni yavuga ati iterambere ntishoboka abantu bakiri mu macakubiri amacakubiri y'amoko arabanza arayaza ayakuraho kuko urabona yavuze ati ibyabaye mu gihugu byose nta bwoko n'umwe butabuze nta bwoko butababaye nta n'umwe yavyungukiyemo twese tugomba kumenya daburo baranatubeshe ibi bintu bavuze bya hutu n'abatutsi ntibibaho bagomba kumenya ko twe turi ubwoko bwitwa abarundi kuko mu bisanzwe ubwoko bubaho mu gihe abantu daburo bavuga n'indimi zidasa bavuze n'imico idasa ibyo rero yarabibonye aravuga ati ikintu kigomba kurangira yafashe umwanya ukwiye aracihatira ko uno munsi nta muntu yoja kubesha uretse babandi baza ko bobikamisha ngo bavuye ngo mu Burundi hariho igisure hagati y'umuntu n'umututsi bavuye ngo hari indyane zishobora kuba ntazihari ico kintu cy'amacakubiri y'amoko president yishimiye ni yagize ati kigomba kuvaho tactique yakoresheje nizo zatumye kivaho amacakubiri y'amadini kera umuporota abonye umumizi barenganye yavuga ati ko amashitani kwa jina Yesu ukabona umenga huye n'umwazi wiwe mugabo kuvaje yagerageje kunga amadini kugeza uno munsi amadini umuporoti n'umushehe bicaranye na padiri nande akatubushira hamwe twese tukigisha twese tukavuga ijambo ry'Imana hadutahuza ati ibyo sibyo kuko ndabona Imana nimwe urumva na Yesu numwe n'ijuru nirimwe ntaco mupfa abantu baregerana amacakubiri y'amadini avaho no munsi nta macakubiri y'uturere ariho nukuvikirishije amacakubiri yagikuyeho amacakubiri hagati y'abize n'abatize umwe wese ubariyumva muco ashoboye
nta kunenana kuri mu gihugu urabyumva hagati y'abatunzi n'abakene ivyo yavuze ati ntibishoboka ubutunzi bwose bw'igihugu abene gihugu bose bagomba kuburyako bose n'abana b'igihugu no kuvuga aza afise ingufu zo kuvuga ati igihugu ntigikenye mugarukira ubutunzi bwinshi bwiziziwe n'abantu bake n'igitigiri c'abantu nico gutuma wanashaka n'ibyo uri watangwe muri introduction nabo bamugwanye bava muri abo nyene kubera avuga ati no ibere ry'igihugu rigomba konkwa n'abana b'igihugu bose urabyumva icaka tatu no kuvuga icerekeye ubutungane murazi yuko abantu bose barira ntitubeshane hari hakarenganya umuntu agusumbya amafaranga akagusumbya kumenyana yaragufungisha ugaherayo kandi atani icyaha uzi wakoze mugabo kuva aje yafashe abashikiranganji no kumuvyibuka abarurika mu gihugu cyose intara zose mugende mwicare muheze mwumviriza amarira y'abanyagihugu ingene muheze mwumve mu binzanire igihugu no munsi ubutungane n'uwo gakirenganyo uwo munsi n'urenganijwe aravuga ati sha nenganye nimero ya telefone mugabo umunsi yobimenye je ndaze ko azondenganura no kuvuga yarasubije mu bantu ikintu cyo kumva yuko ata muntu yomurenganya ubutungane bugomba kuba kuri bose ntibirahera neza mugabo n'ababikora babikora binyegeje batinya igisure ciwe ico cize rero yagize agashira mu bantu baramuzi yuko ari umuntu hagari ubutungane dabo agwanirira abakene abantu aho nikora abatishoboye nta muntu akivuga ngo naka tubavuga ngo no kwica nka kuriha ibyo ntibikibaho iryo jambo ntikivuga ibyo ntibikivuga kubera abimenya aravuga ati pakest ntibikunda ico ni kintu ciza yakoze cyane hanyuma mucerekeye diplomasi diplomasi babona yuko navuze ko yaje igihugu cyugaye kabisa cyugaye urabyumva cyugaye mugabo urabona ko yagiye kandi hashitse hose ijamba hasize ba bantu uko bari bazi Burundi bikavaho bihindutse yasubira hariya bikavaho bihindutse abantu batangura kuza batangura kusubira kwizera Burundi batangura kuza kugira amavakaze ngaha isi yose hageze nta nahamwe president yishimashe ko muri tribune zose ziba guhera kwa Nations Unies gushika muri bihugu ngaha hafi aha atagiramo ijambo kandi barifata ko ari ijambo ry'urupfunguruzo ubibazo babihari ico kintu babona yuko uno munsi diplomatiquement irahise sauf igihugu cyo kibanye gusa Njo chonge hakiri bibazo cyo kibazo kiranako ariko nabyo ndazi yuko ariko agikora uko biri kose uko yashoboye ibindi oya ni strategy n'ikindi bizogenda neza mugabo yabikoze cyambere muri diplomasi gikorwa no kubanza koza isura y'igihugu urimwo canke se yakareka uko cari kizwi nabi ko yacatukwa na bene co hanini abantu basanga gitukwa n'abanzi mugabo iyo sura igihugu cari gifise yabanje kuyikura harayitunganya Burundi no munsi ni igihugu abantu bafite icizere cyo gishobora kuba igihugu gihagararira umubano gihagararira umutekano gihagararira gatakazi na muntu mu karere kose ni kubera yagwanye yo ntamba Paris ndayishimiye donc urumva rero muri ico gihe diplomatiquement aba yanayishaje ico kintu yaragikoze kandi kigenda neza uko biri kose ibitaragenda neza naho aracari ku kivi ni hagitangura haracari kumwanya y'imyaka 7 ishobora kuziyongera tushobora kuzomwongeza tukamutora burya amahoro ntagira amanda ega ubuze amahoro ntagira amanda oya ushobora kuvuga ngo amahoro nayahaze ngo nabarakeza aha ngo haze ibindi oje bikunda ibyo bintu mwebwe oya amahoro ntagira amanda oya inyibukije akantu perezida wa Salvador kujya muri Salvador umuperezida yarafise ishyikirizwa shinga ryo muri Salvador bivuga yuko umuperezida atwara imanda imwe uwo bita Nayib Bukele amaze gutwara ico gihugu ku myaka 37 yatwaye imyaka 4 mugabo bavuze ati ntibikunda ni buzobandanya ahubwo gutwara ibyo by'amamanda nta bigihari urumva ikindi cya kane ni ikintu cyitwa iterambere iterambere urabona yararavye avuga ati igihugu cyo kirakazoza
ugwaruka rutarimo kuko igihugu kitagira ugwaruka nta ejo se heza ntigishobora kugira ejo heza urabona yuko yihatiye cyane kugira ngo atabara ugwaruka nico gituma ugwaruka bw'Uburundi no munsi atamuheba keza kuruhenda ngo tera amabuye naha ku mugoroba ndabahibiye turira amapinga ntibikunda oya ntibikunda yavuze ati aba bantu nibo Burundi buzoba buriko burakonta kwejo ifoko ngira ico ndabafashije kugira ngo kazoza kamwe ka 2040 ijya vision hari abantu baza kuzoguma bayisunika abandi urumva bamaze gushika ahantu nyene bakonyera batakibasha cyane nabatama maneho no munsi ugwaruka yarushize mu makoperative aruha amafaranga mwaboza ko yazize yibanke shama miliyari atagira uko angana achazana na expert ba payeje avuga ati aba bana urabona iyo bagiye gusaba akazi babasaba experience y'imyaka 5 ayo baronka agiye kuvuga ati niyungunganye akenera umutahe ntawaronka reka rero je ndabaho umutahe ndabahe ndabafasha no munsi nimwe barakurikiranyira kwa passe ibyabaye Gitega hari abantu bashinze ndaye bugwaruka avuga ati twebwe iwacu nta myaka ingahe heza tujya umuntu mugabo kuvaho president yishimiye avuga ati haguruka abafise ivyiyumviro byiza mukora imigambi uje nagiye ntora amafaranga murajya president yatanze aho gwaruka ati no munsi biyageze birije nizo mfunga ndazifise yego urumva ni ntaye nziza no kuvuga gwaruka no munsi kiringo c'imyaka ine mu kiringo c'imyaka ine umwana afise imigeze ibiri uvuwe nta nakazi yoba gisaba umuntu uwo muhemba ngaha urumva ubu benshi bari mu burimyi abana bariko bararima abasore n'inkumi barya hamwe cyangwa umakiyungunganya akagira ati ariko barimisha amatracteur abandi bari mu korora abandi bari mu ma projet ya masosiyete atandukanye yagutse n'abantrepreneur no munsi ico ne kintu abantu bazoje kwitirira ibintu bavuga ngo burya mu rusango ibintu bigenze neza bavyitirirwa bagomba kuba benshi mugabe iyo bigenze nayo babwatoya ni naka oya nibi niwe ni president yishimiye kabisa niwe mwitirire niwe uravyumva abagore bavuga ati abagore ntimwidoge namwe ngo murabona iterambere hagere basiga inyuma namwe ndabaha amafaranga abakubita banki abagore baciye ubwenge no munsi ariko barafasha abagabo babo mu mishinga ikomakomeye imigambi ikomakomeye nabo bariko barinjiza ubutunzi mu rugo agasuzuguro karahetse donc mu yindi mvugo iterambere urabona ko avuga ati ibintu byose biri mu gihugu ubutunzi buriho mugabo ni bubi bw'igihugu urabona ko yinjiye no mu vy'ubutaruna uvuga ati kera mwaresha yuko leta itajya ku export ubutare siko code ivuga Bazo ko yamayidoga avuga ati kubera iki yaniza amategeko wana agomba kubera iki imyaka n'imyaka babaye byinjiye mu gihugu hageze ku gisata cy'ubutare basanga ari zero kandi ababwimba abo maramwe ukweze kumwe gusa abaguze vewe utiwe niyo umugore abayimusagiye ikiriri umwana abayiga kuri none ibyo bintu bigaragara ko tingene leta yo kwiza zero umugabo umuntu umwe akaba ariko n'umuryango wiwe akabirasumbya budget donc urumva naho rero ibibazo ariko aragwana nizo ntambara zose avuga ati ntibikunda jenzo urwana ishoboka yose uko arabona uko igihugu cyaje caracumbagiriye hagera habona mu yindi mvugo yari karagwana intambara y'iterambere nubwo abantu benshi batabona ibyo ari byo nibo bariko ravuga uti none ko hari ibintu menga birabuze ibibuze bikiriko biraronderwa ntibiba birabura muga mu yindi mvugo tuvyemange tuvyemete biriho yarose abantu bamutega imitego abarundi abanyamahanga n'abanyamahanga egari bazokubesha hayi imbeba yo hanze yinjizwa niyo muntu bisigura nta munyamahanga yoza kugira imitego atega mu gihugu adakoresheje umwene gihugu wa mugana ko kantu niko ntibibaho oya mu yindi mvugo rero harabaye imitego murazi harageze igihirima rigera bamunyegeza amase hano n'igihugu barabura kandi ahari barabura umwaka na leta yarasohoye amafaranga mugabo umwamvu urabura urabona igihe ariko amaze igihe kariruka n'abantu bagegeza ibitoro cy'ubundi nanumvise nayo ngo baramwivye ngo baramwivye miliyoni ngo twaravyumvise bivuga ku maradiyo donc nizo ntambara mu bisanzwe babazi bati
abanyagihugu babuze umwavu baridoga mugabo ntibihende nta munyagihugu yidoga ndayishimiye baramaze kumenya uwo ari we baramaze kumenya n'icyo bashaka baramaze kumenya imigambi bafitiye barabizi yuko ari kumwe n'abantu batifuza neza y'abenegihugu ahubwo bifuza neza yuko iyo bari y'abenegihugu ibi yabo bonyine rero ntibahave bitwaza ngo ni naka byananiye oya rero reka urutaro umunsi umwe ruzogosora ako kantu sinda gatahuye neza gatahuze bariko baradukurikiye abanyagihugu hari umunsi bazoca urubanza bavuga bati turazi mubi na mwiza rero nibabirindiye mugabo twovuga yuko abantu bose bamushigikira kuko urugamba ariko agomba yuko iby'igihugu ni bibi by'abenegihugu bose tushobora kuvuga wewe ngo jewe ngo ndonka ariko sinzocuka ntibishoboka mwana ko biri kose iyo nkategeza kuzogira igihe agacu urabona umuhatobokero buhanza kwibera bari gisiko oya ntawe ndahora ntawe uraje kuvuga teka byose biguma ari kwanje jenyene nta wundi akora oya hari nyuma yawe hari abantu nibyo rero karagwana navyo kwiterambere ari karakora murabona yuko agerageza kurondera ama projet ahagendera ibindi bihugu akabyo bariko barakora kavuga ati natwe ibiwacu byo kuntu urabona yuko mu by'ukuri ntaryama icyo kintu nico umuntu yovuga cyo kumushimira n'ahandi hoho urabona imanda yiwe mu zasa no ko ari gitangwa nihagishe ni nko gusita umushike mugabo muri uwo mwanya muto yamaze urabona yuko afise ishaka ryo kuvuga ati ngiraho nkura abenegihugu ngira naho ndabashikanye kandi aho yahereye naho abashikanye si hato Apotre ukora koze kumbura tubwiye byinshi no kumuzi no kumubona nuko nivyo amaze kugeraho kandi ni vyiza vraiment abantu bose barabibona usibye ko kumbure nyene hatabura nta nyambibura gahonzi oyo ubuze cyatoki inka ayituki icebe kandi ubwiza bw'inka buyikwice rero ivyo nibisanzwe umuntu yavuga ngo keti soise au diable le monde aura toujours à dire c'est-à-dire rero umva uje kurwanya abanyakibi abeza uri kuragwanira baragushima umunyamara kiwe ntiyo gushima abo bavuga ati umuntu araje kumbangamira mu tuntu twanje kandi muri saa atari utwiwe Apotre ngira nteraheze kw'icyo kibazo cya nyene icubahiro cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngire guca ese urugamba arimwo urabona ko izo nguvu ziri hanze n'iziri mu Burundi z'abantu bari hanze bamugwanya bari hanze n'abamugwanya bari mu Burundi urabona ko ashobora kuzorutsinda urwo rugamba mu buryo bworoheje mu no myaka iri imbere canke yaramaze kurutsinda ubona yarogeje kwijana barogereje kubihe bice bo ubwa mbere hoho no kuraba izo nguvu ziri hanze neziye hari nk'ivyo bihugu bimugwanya biti bidanezerejwe n'u Burundi none ko bivugira iyo biri hariho n'abandi bavuga ati twe turabarundi twagiye hanaha aya muri sanzwe kuri za Facebook n'ahandi ugiye kubiraba nta muryango uri akagugu byo nibisanzwe umugabo nta murundi yoba avuga ngo gende hanze ushobora kuvuga icyo upfa na mugenzi wawe n'umuntu yitwa kanaka mugabo iterambere ry'igihugu ntacyo mupfa mu bisanzwe ibyo n'ivyumviro bitari byo hanyuma ica kabiri mbega uravye mu gihugu uri kuravuga umwasi yoza kumubuza ninde kandi abenegihugu nka bose bari inyuma yiwe woca biragoye uwo muhera uno munsi umuntu yoza kubesha abantu abajene ngo hutututsi ninde hari umujene wita mu munsi nta numwe ari bose bibereye mu bikorwa by'iterambere uravyumva hanyuma abo bandi nabo bo mugwanya ntibaza ko bamugwanya binyegeje kuko ugiye ahabona abantu bo gutera ivyatsi ni vyiza yuko abantu batera intege umukuru w'igihugu bakamubwira ati turi inyuma yawe bamushigikire kandi amushigikize ibikorwa hanyuma iki naco burya ingingo ya 72 y'ibizwa shingiro ivuga yuko umwene gihugu wese ahamagarirwa kugwanira ubwigenge bw'igihugu n''igihugu ciwe cyose n'indi mvugo rero ingabo abarundi bose n'ingabo ziri kumwe nawe ntuze bibaze muri hanze ngo uri kugomba kuvuga ngo naka uvuga oya umenye yuko abantu bose bazohaguruka bakugwanya abarundi bo baramaze gutahura
igihugu bashaka ingene kimeze baramaze gutahura ngira igihugu bashaka ingene gisa baramaze gutahura ico umukuru w'igihugu abifuriza n'ico agomba kubagezako rero ibibasamaza bindi nico gituma uratwimirije n'amatora nta kintu mba gikakata ahubwo nta n'ikibazo na kimwe mbona ngaha hanze hari induru wumva oya ntazo mugihe mu minsi iheze je ndibuka nigeze gukorera mu ntara amacupa bakubitanira mu bubare mu ntara y'Uburundi nari umuganga ico gihe nari ndashona abantu none bazakora kubera iki bose bavuga bati uko biri kose jewe nsinda canke nsindwa kazima igihugu kija mu nzira cyake ku murongo donc urumva abantu babona yuko baratekanye kandi cizere batekanye ko ntugire n'ikindi nuko imbere bafise indongozi babona ati ariko aratwereka iyo tuja uribuka yuko abakuru b'imigambo yigaze kubagirishira urugendo shuri akabashira mu miduga bose akabazungukana igihugu cose ahubwo ati twumvikane iyi migambo dutondamo misi yose tuguye kwambara amadarapo yanyu iyi ntaco umugabo turafise umugambi twese turimo duhurira umugambi w'igihugu niwo mugambi mukuru uri mu buryo umenye ko umugambi mukuru twese tuwuhuriramo n'igihugu amahoro n'umutekano si ivy'umugambi uri ku butegetsi gusa ni ivy'imigambi yose iterambere ritagomba gushigikirwa n'imigambi yose umubano mwiza w'abantu ubutungane kuri bose mwese twese tugomba kumenya byo kuvuga ngo uri oppoze cyangwa uri perpendiculaire ivyo ni vyawe mugabo nta numwe adashaka ubutungane nta adashaka iterambere nta adashaka amahoro twese rero ntidupfe ngo nakane wari imbere ahubwo raba ko ari kajana igihugu iyo nawe bagomba kukija bamaze gutahura namuze nduburatinda amahoro hari n'uwumva nta nduru numva reka ndamushimire cyane Apotre ku kiyago cerekeranye n'umukuru w'igihugu aduhaye ni kiyago gikomeye kuko abarundi muri iyi minsi bamwe bavuga ko bafise amakenga ku bintu byinshi babuze canke se reka mvuge kari bike kuko tugiranije n'ibyari bihari mu mwisi yahera mutekano cyane cyane kuko niwo kuzo gwa byose uyu munsi mutekano nta gishoboka rero reka ntushimire cyane ku kiyago duhaye ariko Apotre nkundira nkubite bande gatoya nerekeze no mu buzima busanzwe iyi